urumva abashitsi bacu mwabinuvye nanezerewe cyane numvise ko abakontable bose ari membre de l'OPC yanezereye cyane nagenda bakengurukire ko mwese mwinjiye muri OPC mwese mukaba muri membre de l'OPC abakontable ariko rero akambakiye mu mbabari ubwo ibyo OPC ibasaba nkuko president yabivuze ubwo nivyo mukora nimunyishure nzobiraba mu kwa gatatu ari byo mukora hageze kugira rebira pourquoi 3 bira pour une seule entreprise muri abakontable muri ordre mu vyiga d'une façon professionnelle birayanye nishira hamwe biraya bank na biraya OBR ivyo ntibikorwa suko mubikora muri profession niko bababwiye ngo muze mubikora uko nyene zitatu iyanye na entreprise iyo niyo yukuri iyija muri banke usaba amafaranga canke hariho ideni mufitiye muri banke kugira banke ibakubita inkoni ngufi hanyuma rero ni ya OBR yoyo sinzi no kugira ivyo bintu bibagute dufise les professionnels des comptables birashoboka muranyishura canke muvyishurire muri iyi kongere ako nibaze yuko ko tugira n'Imana umwami wacu Yesu Kristo akabari mu kutuvukira mu minsi mikeyi nibaza ko azocapfukana namwe hanyuma muce mutangura bishasha duce tubandanya tugenda tuva mu bwiza tuja mu bundi tuja muri ya vision y'igihugu cacu aho nuko haraba neza nimbe muremegwa nabe namashira hamwe sinumva ukuntu umuntu ashobora kuremerwa nange nishira hamwe agaca yibagira indahiro yarahiye aho rero nta birebire byindi nyiri Rwanda avuga hari ibindi yashikirije byo kubashigikira nabivuze ngaho ikibazo cyo kudashigikira organe nk'iyi nibaza ko haba harabaye n'ikibazo cyo gusamara cyangwa kutamenya uno munsi turamenye ico mukora hariho benshi batabizereka hariho benshi batabizi kandi utabizi ntimuze kumushirako toro kuba tabizi kuko namwe bwe nyene indani urumva ko ari abatabizi none umviza ko arabakora ibitandukanye n'ivy'indani muri ordre basabwa kwiwanyu mwemeye yuko uno musi ivya ordre mubizi na twebwe tubirabira ku ruhande duca dukurikira tumenye ordre cijejwe icarico muri leta rero tugiye kubashigikira tubafate mu mugongo kugira n'amategeko tuyubake neza kuburyo n'abamukontabure azogira zabira zitatu azosanga nahubwo yibomye ku itegeko hanyuma ibihana bifatika kuko gushiraho itegeko itegeko bwa mbere mu kuritegura ubanza ugahereza uri kuraritegurira imikorere myiza n'ivyo akeneye byose mugabo mu guheraheza haja kwibihano kandi ivyo bihano biza ubwanyu nivyo ugisoma ubwa mbere ukabona uko itegeko riteguwe imikorere uko azokora neza ubona byose babimuhaye mugabo mu nyuma hariya munsi hacaja ko rero ibihano navyo byabindi atarikurikije ayo mategeko rero turemeye kubashigikira kugira ayo mategeko ajeho
yavuze ikintu kijanye na Conseil national de la comptabilité. Ibwirizwa nshingiro ry'igihugu cyacu cy'u Burundi yo mu 2018 ryari nimero ya makonseye yose ashobora kuba mu gihugu. Iyi conseil rero nta ntamwiriye nimero. Mugabo baravuga yuko conseil yindi ishobora kuvuka mugabo ikajaho isizweho n'ibwirizwa. Ivyo byose nivyo dusaba ubushikiranganje bw'ikigega ca leta ko baca baja hamwe hama barabe iyi conseil uko yojaho dusanze ibwirizwa n'ibirebire barabe uko ahandi biteguwe hanyuma kugira ko mugiye sur le niveau international il faut ko namwe muba mwipanze n'amategeko yose mukaba mufise resultat de travail zose ejo ntihazoboneka ikintu cyitwaye. Yatubwiye ibintu byinshi byiza byo kutwigisha, nibaza yuko banyakubamenyesha makuru bo badushikira kure, nibaza ko baza kubishikiriza kugira abarundi bose bavyumve. Hanyuma nibaza yuko sinzi ko inama nkizi, nibaza yuko mukwiye kuza murazitegura kandi muzitegurana nabo basanzwe bafite ayo entreprise nabo na leta nyene kugira nabo nyene bamenye ivyo bakora, kuko nibaza yuko iki gisata batagihaye agaciro kaco kandi ari gisata gifite agaciro gakomeye cyane. ngira ngo ikintu twosaba cyane ko twagize Imana umukuru umushikiranganje wa mbere akaba ari ngaha, twogenda tutamusabye ko twumvise ko igira nawe nyene yumvise amajambo duhejeje kuvuga yuko umugambi wacu ari muremure. Turamusabye ikintu cyane kivuga yuko habaho ikintu cyitwa amategeko agenga y'umwuga. Twatanguye 2001 tugeze mu 2025 kuko mwaka tusa nuko turawuhetse ukuvuga ko igihe ari kirekire amategeko arashaje. Turabasabye muduhindurire. Ikindi nacyo twabamenyesha, hari urwego rwitwa ibyo byose twavutse turabikora tugasanga tubikorana twenyene, hari urwego rwitwa Conseil national de la comptabilité. Ubwo rw'amategeko arugenga nuko 1971 aha twavuze mu kiruri kugira abanyamahanga ntibavyumve kuko muri ico gihe kandi tukaba twarabigize twabaramubwiye ko turiko tugeje bihindure kugira bijane niki icyo rwego rero niko ruhindura byose by'amakontabilité publique niko bigira. Turamusabye nyakubahwa muturengane kandi iteguro y'amategeko twarayirungitse. Ikindi twashaka gusaba nuko murazi ko hari abatanga kori banka ibyo bubere bivuga ngo hari abaharura amahera bakayaharura nabi cyangwa bakayaharura neza. Twashaka tubasabe kugira na twebwe twese n'abazozana imitahe ngaha mu buke mukora ikintu cyitwa centrale de bilan. Centrale de bilan ni iki? Ni ikintu amabira ntibayajyana muri obere, amabira ntibayajyana muri banki, amabira bajyana muri centrale de bilan. Uyakeneye yatanga niho tuzobonera ababeshi n'abavuga ukuri, kuko tuzoshobora kwandika bira yo muri banki ucyane bira yo muri obere gukore na bira yo gusaba amadeni, usanga ayo mabira tatatasa. Turabasabye rero tugire centrale de bilan ishobora guhuriramo abantu bose bakeneye, kandi muri tribunal de commerce ishobore kugaya amashyirahamwe atunguka. Eregane kubahwa yishirahamwe ryahombye rifise entier de capital gahomba 3-4 hari itegeko ryo kuryugana. Mugabo umuntu akakumbagira amabira yarahovye ugasanga n'umutahe warahetse akibandanya akora. Dusabye yuko ico centrale de bilan cobaho kandi n'amashirahamwe yose akaba audité n'amaeta financier yose akaja mu bantu hama abantu bose bakabibona, natwe umwuga wacu gacutera imbere kuko ivyo tuzokora tuzoba tuvyemanga. Ikindi twobasaba nuko iyo turiko turakora ku kazi hari ababaye de fonds, Banque mondiale, BAD, abo bose n'abantu badufasha kandi kare bahora badufasha. Mugabo muri iyi minsi batubwiye bati mwebwe mukora nk'urwego rwigenga, ayo mafinancement dushobora kuyaronka, twashaka
muturekurire matubwire niyo turiko turakora ku ibintu byose dukora n'ivy'igihugu dushobora kugira accès financement ibintu byose dukora nabo nyene badushiremo natwe nyene tubashiremo n'ivyo bose bakora natwe dushobore kubikora. Ikindi nosaba nuko abandi bose nabo muri East Africa namwe bw'abakontable mwese muri ngaha twokorera umwuga tukawukorera neza tukawukora dushimishije kugira ngo igihugu cacu gitere imbere hama ibintu vyose bive mu nzira ibintu vyose tubikore dukoze akarangamutima. Ikintu ndabasaba ca mbere mwe bw'abakontable n'abandi dukorana ni ukwiga imisi yose no kumenya ayo manorme yose mukamenya ku mutwe. Ikindi mukagendera akarangamutima kuko niyo nzu nziza tuzoba tubamo inzu yubakiye ku bwenge isakajwe n'umutima runtu. Nivyo nashaka gusaba kugira